waduhamagaye ariko utaragira iki tubarira natwe tutari twiyumviye kuza kukuraba nuko tutari bwatora umunsi ariko rero aho twumviye ko duhamagaye twaciye tuvuga tuti reka tugende cyo dushitsa n'umugambi tutari twiyumviye kuza kukurabira mwana twe twiyumviye kuza gusaba imbabazi urabona ibintu byahaciye ingene bimeze urabona ujya mwana w'umukobwa twakurondereye mwana nari nzi ko ndakuronkeye umukenyezi ameze neza ujya mwana wabuzuguru yakuze ndamubona yaruka ndamubona nta kibi nigeze ndamubona ko ariko sinigeze menya umunsi yahinduka ujya abantu bahinduka nk'inzoka kabisa ihinduka ry'ujya mwana w'umukobwa ryaranyishe riramvunagura sinari ko nzanye umuntu w'igisizi imwe nzaniye umwana wanje kandi urazi ko atakibi no gukorera urazi ko uno munsi atari no kwimvira wo gukorera ikibi niyimvira wo gukorera iciza ngo uje mu bagabo nk'abandi umpa kuzukuru nanjye ryoherwa mpeke ngire gute nkinishe sinari ndabizi yuko nzanye igisizi imwe kizokurira mu nzu jya mwana w'umukobwa n'ukuri sinzi ingene no bivuga nuko rero tubabarire kandi bivuye ku mutima kandi urabizi nawe ko takibi no gushakira ko norondere kigushira mu cobo ntigishoboka yego nico buri mama namuze murakoze kwanza kwitaba ubutumire bwanje yego hama ikigira kabiri yerekeye ngo ndabizi yuko atakibigiye muzonshakira mu buzima bwanje ico kibi mutashakiye ni nk'iruruyoya nkiri muto atana kimwe ndatahura muza kukinshakira ubunguze icyo ni gishoboka je vraiment naragitabu ijana kwijana nta ngorane nimwe kuko ndabizi icyo kabisa bana mutekane kuko buya ni umushoferi anyonga umuduga akawunyonga neza buri munsi ace mu kaburimbo ariko hari igihe bishika akagira accident nibisigura yuko ngaba yifuza iyi accident oya rero ibyo rero je nibiwe vraiment nimugira ikibazo nimutekane kabisa jewe nta ngorane vraiment urakoze kudutahura mwana ndakomanya nta ngorane kabisa hama ikindi naco burya sinzi hano heri inkuru nshaka kubabwira biri muri byo nyene mubona byari muri byo nyene wara mwifuza bose ko buya jewe nari nacitonda niba munambira ati ngo nitonda ariko nawe ari kibazo ko niga ndahabi yuko byokunda rero mana nuvuga ko yacanye jewe namaze ko mu fiance umwanya basi wo nkunda nakunda muri byo nyene kuko naguma numva mwana wacu umuhungu wacu namaze kuronka umufiance rero jewe wo nkunda jewe nawe akankunda urukundo nyago urukundo ruzira ubujyajya rwaboneze kandi rero umufiance rero mama ni umubosi wanje Madame Samira yes umubosi wawe ujya mu patro wawe yewe tujye kubaka mugisha je numva binteye ubwo none ujya mugore nabyo bifaranga byose afise nabujya bwiza bwiwe yakwemerewe none je mbona gute wewe no je umfata gute nako nzi ko uri umukene atacu ufise naba bose bakabakunda babosi bagenzi babo mama mugisha wewe urukundo akasha mutama bubu ntibakiraba urukundo baraba amahera uyu mutama nawe ntabona ibigezweho ubu nyene yakwemeye ko we afise amahera none mbeme wewe waruzi yuko kumbe Madame Samira yarafite urukundo kuva kera ujya munsi twagize ubukwe na Kinujya Keza bukeye bwaho yaraje ntaniye amashugwe ngaha atazi yuko nagize ubukwe yo chakivume cy'umukobwa yarababaye ma cyane cyumva yavuye mu mazi ashushe n'ukuri amazi abira voluka Mungu we yavuye mu ivuluka yajanye agahinda kenshi kabisa wewe rero ucubibwirwa niki yuko agukunda Mwija kete yamwandikiye kete we ndumva yaraje kurongo yaraje ngazaniye amashugwe aziko ntaragira mu buko yakigwa ne kijya kivume cy'umugore kitagira indero kimuramujyagagura kimufata nabi ajya amashugwe n'ishavu n'akantu yaciye yatahajya munsi y'igiti cy'unuzeye
c'indimu sinzi ko Imana zimbwira ati genda urabe aho hanze shitse hariya sanga yamashugura ati hariya sanga mu kete nyakete rero yari yanditsemo amajambo meza y'urukundo anyereka yuko ankunda akeneye ko tubana ariko yarababaye kare ahubwo ndabyibutse nca numva umutwe najewe ashaka ko wava mu ndondera bero nuze maramoya nkwe kuko yarababaye cyane gose aje kukwereka urukundo agufitiye aca sanga ufise umugore mu nzu kandi umukobwa wawe kabinteye ubwoba n'ukuri rero mama ishimana yobigira bigakunda rero mzee mu ndwi zibiri zose turi kuwa kane kwa Mungu w'indi ndwi zibiri uzotwara inkwano mutama kida kigore kizoja kidugurira ivuatire ubona gute uti mu ndwi zibiri wabyumvise izokora indwi zibiri inkwano urose suwa kane iwa Mungu uzovamo ujya wa Mungu wundi dukuca dutwara inkwano ndondera mutama nuze karadogoma nondere nanuze mandevu urumva nondere mutama bubenga ukana muciga naye abo bane ntuzumugagirire muze mujane umuntu ari mugere mu rwa mwe urabona ko ari muciga naye abo bane ntuzumugagirire muze mujane umuntu ari mugere mu rwa mwe ari inkwano ni gahunda kandi ugira inkwano tugira ko n'ubukwe bashi mutugere ko biteba ibintu ari sawa yahureriye niko bimeze agatima numva ari urazi ubwoba nari mfise kubera nakuzaniye kijya gisizi hanyuma tukaba twaragomoye rukagenda eregana nibaza ngo nahuhuye byose wa muhungu nta n'igicura cyo kurongora azopfa asubiriye kugira mama dushimira Imana kuko Imana irakoze iyo bitaba biri muri jewe umutima aba narakunze Sameza rero nako bayankunze haba bijya bikaba no kuri kwa Mungu bashi wofiye utarongo no fena no be basha no fiye ngo Imana jewe urashanigira mu manzi mapadiri Imana yofiye mbabariye jewe no fiye narabaye umuntu urashanigira mu mapadiri imisi myinshi warantevye kuvaho papa sarapfuye nukuri ko Imana imugutembera nkuko mwatemberaga mbere nuko tubabarire ubuki usanga umuntu ataronka umwanya nuko tubabarire cyane ariko bese batakwanga umwanya gusa usanga umuntu atawuronka none bofre ari he yagiye si hari yasohotse mbe yavuye muri Dubai ryari hirya y'ejo niho yashika hirya y'ejo mu masaha moya none muri Dubai ni sava ibintu bimeze neza none ni gute hari akazi byose sava ko turashima bimeze neza
ndamukumbuye nawe iminsi myinshi kuva shika ntaricara hano naricara hano oya nukuri ntaricara hano kumagenda n'ubu yavuye hano mu gitondo ca kare nari muzaniye amakuru ashushe meza gute numbwire we numbona gusa ukuntu ngo ndatwenga amasaha yose numva nyene natwenga ushaka ntwengera ninani ivyo arivyo yamere aya makuru yanjye ndayaguha nyene kugira ngo umushikirize ubona nga ivyo vyabaye ryari ni hatari ahubwo ça fait 3 jours félicitations merci wanajua na confiance hapana kandi wahe bon inkuru ishushe rero bana ishushe biranezereye cyane félicitations witwa Mugisha numbwire yitwa Mugisha mwana mwe agiye kunsarisha ahubwo bon en fait ni umukozi wanje dukorana muri kampuni yanjye ariko vraiment sinzi iby'akazi byabyaye n'ibindi biryoshye cyane aiwa nungwa nkundira akunda abana banje wasara wowe wamukunda gute yo baramukunda niyo bakoresha ama devoir kibaramumenyereye ni atari hapana jewe rero narapfuye wasara wowe barasaze urishuwe kabisa ni nyishu Imana ishimwe muri iki gihe kugira uronke umuntu agukunda hakundira n'abana benshi baza barondera amahera usanga bose ari guprofita umuntu gusa atarukundo bafise reka ubwo shimira Imana kuzanira undi munezero ariko sinzi ko umuntu ashobora guhinduka uko ameze akunda abana banje sinzi n'ukuntu abikubwira n'abana baramukunda mpaka na generagara n'ukuri kw'Imana ni ibintu byo gushima no kuri ahubwo si abana gusa jewe rero urwo rukundo ruri ngaho reka nivyo narinje kumubwira bofre kugira ngo abifashemo na wewe ariko wewe cyane cyane urazi ibintu byawe byo mu gikoni ni hatari mugira ikibazo ndaryohewe mana ahubwo bifashemo umusheri wacu mugira ikibazo ndize nawe no na bofre yaje bimubwira ndabimubwira ntugira ubwoba kandi nshaka kubigira soon as possible dans 2 semaines shaka ibintu byo gutera binyaruke imyaka ingahe we birashushe nuko ndimubwira ndibaza na ntavyo kwanga ndavyizeye ungiye kumubwira wo mugenzi wanje muri Amerika yaje amaze combien 3 jours arina ngiye kumubwira no azaho Mariana wanje ngiye kumuha amakuru ashushe shaka ko mbera marene mariage mana ndagiye gute je ikintu kinjoye nuko akukundira abana akundira abana ko umuntu aba afise ubwoba ku bana sabana gusa arankunda ankundira n'abana urumvye ibintu bibi ni hatari ahubwo icyo munyereka ahubwo wanjye kajenginde ku Imana ibiciyemo kabisa fise umugenzi ngiye kubibwira shaka wa marene ariko wewe uza kuraba ibintu by'impuzi byo mu gikoni ntugire ikibazo nditayari ibintu by'ibiryo we ntugire ubwoba ndakodesha amasahani ni wowe ntugire ikibazo ndahari ibintu byo gukinjika ntugire ubwoba ibintu byo gukinjika nibyo by'iwanje urabizi we ndakwemera ushaka ibyo muri Senegal ushaka ibyo mu Burundi pire ushaka ibyahehe ntugire ubwoba ibyo ushaka byose wowe uzongera gusa ibyo ukeneye ko ndakwizeye cyane uwo munsi numvise nanuze Marina hari ambwira ngo niwe wagize ibintu by'ubukwe bwiwe yo kandi byaryoshye vuba byari bimeze neza nashaka ibintu by'ikizungu nyene urazi ntugire ubwoba ariko ntabura utuntu tw'umuco ego ibintu by'ivyansi ibintu mwene byo usanga bisa neza uduseke dusa neza biba biryoshe biba biryoshe cyane biba biryoshe rwose kuko Mugisha uriya ibintu by'umuco umurundi akomeye ugomba kuba yari ibintu by'umuco iki ntugire ubwoba n'ukuri decoration idasanzwe ndibaza ko umuntu yadekora umuco kama iby'imico kama isabo ibintu mwene ibyo akaba ari byo bihari umuco sinzi n'ukuntu muri decoration biba bisa neza cyane yego bisa neza rwose ibintu by'umuco nyene usanga aribyo bisa neza kurusha ibindi bintu badekoresha wenda ndakwizeye cyane kandi umugabo waje mubwire neza kugira ngo abyumve abitahure neza atangura byitegurira reka rero niruke we turabonana sivyo ngiye kuraba amarene wanje okay bye bye okay merci mpereza ariko wowe wari wambariye ngo urafise ibyo ushaka kumbwira wibagiye ko nca nje ingozi reka ko
Nico ndabikubwiye utaragenda. Ashana gakeza kweli. Sini nkuru y'umubabaro kweli nkuru nziza. Oya. Yego. Ugira utwa ofisi yinda. Kwari ibyo wanza kwifata neza. Oya. Uba tugira dukurikize dushaka. Oya ahubwo ni Kamwisho. ahubwo ni madame Samiri yaje. Aha. Yazana inkuru nziza kweli naryohewe. Ni inkuru yari imuzanye. Yego mi. Ashaje ambwira ko agomba genda mariage. Yaronse umufiance. Ashikiza rero umuntu bakorana anazi neza. Iciza. Izaho. Ushatse ugira. Erega iyo nkuru ndayizi yose. Kirariye imaze. Iyo nkuru ndayizi yose. Kibona gira ni inkuru shasha ndakuzanye. Oya. Iyo si shasha bashaka. Uvyibuka. Ubumenyi n'ibikoresho ngurukana bumenyi byarashize. Hari utabifise. Amakuru tuyazi yose. Aha, kina inzira yuko ari bishasha ndakuzaniye. Nta bishasha ahubwo kujya no kutubahuka, no kubahuka. No mu byanzanye birimo. No kutagira isoni. Gute? Ujya mugora sigaye yubahuka cyane. Umukozi wiwe sinumvise ngo umukozi wiwe. None nako. Abo ngogo n'umukozi wiwe. Niko sari. Niryo nyine. Kino batakosa ririmo kubganje. Erega wewe nturi bara karabakekena. Jewe karabakekena bije sinshobora kuvyemera. Ibikunda. Nta kosa ririmo nta kosa yakoze. Ikosa ririmo. Aha, je narinzi ko aragakuru gashasha ndakuzaniye kandi keza. Sinshasha. No mu byanzanye birimo. Wache kuri umufasha. Kuri umufasha. Kuruhagarika. Uhagarika. None. Umviriza ndakubwira. Wewe nahora nzi kuza ubwenge. Ariko na wewe hava ndagushira mu batazi ubwenge. Wewe urashobora kuvuga ngo nta kibazo. Ujya mama Samira. Ujya mu mama kuva kera akimara kuvyara Sara twaramuba. Nubu nico gituma na mwene wacu apfuye yaciye ashikirizwa uburongozi bw'uruganda kuko twamubona ko akerebutse. Ariko acarongorwa n'umwe mu bakozi atwara. Uramenya ko bakoranye igihe kinini. Yaba afise ingeso mbi. Niyo nafite ko umutima kuko ujya n'umuntu kuze mu gihe yahisemo gukundana nawo kugira babane bisobanura yuko mwizi igihe kinini. Muta kuri je ndaguhanuye ahubwo wo mushigikira. Niyo kiwunda. Twamufata mu mugongo urubanza rukagenda neza. Oya. Agahozwa amarira. Rega yishuwe. Umviriza rero. Tigikunda mu muryango wacu. Karabakeke na jewe. Muta. Uretse ko Madame Samia tubanye neza. Imyaka yose n'umugenzi. Ndabizi. Rasha niwe muntu ufise. Ndabizi. N'umugenzi kuva kera. Nukuri rero. Ivyo bintu ntutume ducanamwo jewe nawe. Ntutuzanyemo inzanko zitegeho zifatiye. Mumfashe rero. Umusigurire kugo rukundo atarigo. Imisore y'ubu turayizi. Iyo bashaka intumbero bayifise. Ico bashaka bagishikako. Haje yaramurondeye abona yuko afise itunga atireka ngo ahashashe. Karabakeke na sinjora kuvyemera. Singeza. Nukuri, ico no guhanura. Ico no guhanura. Sa? Nkuko. Yaje kubikubwira. Tumushigikire. Cyo cyumvira ufisa cyo kubihagarika ugisubiza inyuma ubwite no mu mutwe ntunzanemo ibibazo na Madame Samira. Madame urazi ko twubahanye ibyo ntibiduteranye urabyumva neza we bandanya akazi kiwawe jewe cyo nkora ndakitse mbere naringiye ingozi ndacayo urayumva inkuru ko naciye karabakeke na jewe camgenda nambaye mpeze ncaye ndamubwira iryo niyumvira kandi oya ntukore ibara wibuke ko kubaha oya ugende mu cubahiro musabe gushigikira urwo rukundo rwawe uri je nabigusavye ndakwinginze umviriza jewe ka mugabo wawe ka muryango wa karabakekena sinshobora kubishigikira kandi nta nundi yoza ngo abishigikire
harabuze abagabo bicuta igire nyene mpereza yo mazi biki ukasivyo ivyo ukumva ukora abagabo ni benshi bafise ijunja n'ijambo yovyumva niba to dukozi tuze tumanuka tubaha akazi tubahane n'umugore oya twamuhaye akazi duce tumuha n'umugore tumuhe n'itunga ryose ayoragure aho yoba yatubonye ntibishoboka ntibikunda n'igiharuro nshinda kireka Ça va. Welcome. Bite rero Kenya? Sawa. Makuru y'imisi. Ni meza cyane aba. Buhungiro mbe wahora. Bon, je nduzi ko nkorera ngaha nyene ta bintu birebire ibintu Ese ndakumenyere. Donc c'est très simple, c'est très simple. Birahiye. Donc urumva nge hano ndaguhamagariye iki. Hariho operation. Operation nyabaki. Donc iyo operation ça kuba sérieuse. Operation ngomba ko dukora. Ni mission ikomeye cyane. Kumengura nte ubwoba. No kuvuga yuko iyo mission sinshaka gufinata. Kumenga operation hambaye. Kuko iyo operation ukayikora neza nkuko ndayishaka cyewe. Ubuzima bwawe buca buhinduka mu segonda. Amafaranga ntugire ikibazo. Ugiye kuba billionaire. Nizije ko ntivuruka. Okay. Nyabakire je urazi ko mission zose ndazishoboye. Yes. Sauf kwica no kuroga. Dega ngira umwana wawe ariho. Kagakobwa kanje ariko kwa ina senge wiwe. Okay, bon. Okay. Donc rero umva ikintu nyene hano. Nakajya kana ndagakeneye muri mission. Kajya kana kiwani? Ndagakeneye muri mission. Ndagakeneye muri mission. Iyo mission hambaye buhungiro. Kuvuga wowe tuza gatoya mission mu kanya katarambiranye ndayikubwira, okay? Inkomezi z'urukundo.